ku munsi wejo gushaka no mwanya turagaje namwe amasaha 9 araheze aho SAT-B yapostinze kuri Facebook yiwe asa nuriko yishura amwe mu majambo yakoreshejwe mu ndirimbo ya B-Face on the Floor. Niko bamwe bagiye barabisigura, niko bamwe bagiye baranabisigura mu makomantere. Uravye amakomantere yagiye aribonekeza nuko biboneka yuko ino post SAT-B yashizeho ni post neza na neza yerekana yuko ishobora kuba ari message yishuye kundirimbo ya B-Face on the Floor. B-Face ari gusora indirimbo yiwe INSOLITE. Indirimbo navuga yuko avugishije abantu benshi. Indirimbo irimo utujambo twinshi, indirimbo irimo bamwe bavuga ati no gucokora, abandi bakavuga ati none inyigisho nziza B-Face igiye aratanga. No mu kiganiro twakoranye na B-Face yavuze ati jewe ni vyiyumviro vy'abafana, je nagiranje commentaire z'abafana cyanda zikora ko indirimbo imwe. Nivyo rero B-Face yakoze aho ku munsi wejo SAT-B yaciye postinga ifoto yiwe yaberewe cyane yicaye ku madivan, like biboneka ko yicaye nk'umuntu umushinga naye kabisa. Acha kubita ko ijambo caption ivuga iti nabwiye team Satura nti ingwano nyinshi twagwanye ariko tugiye kuba mbere mu Burundi bakwije umuriyoni w'ama views mu misi mike inshallah. Ati rero kuba yanditse ku SAT-B yashatse kuvuga ko indirimbo yiwe ya yiwe na Medi, ati niyo ndirimbo ya mbere igira ikwize umuriyoni w'ama views mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa. Kandi of course wiravye ni song novuga yuko SAT-B ari kumwe na Medi, ni indirimbo novuga yuko yakoze neza cyane. Beautiful, ni indirimbo nziza cyane ya SAT-B yafatikanije na Medi. Indirimbo rero gushaka no mwanya imaze ukwezi isohotse, imaze gushaka ku ma views ibihumbi amajana 7 7,000 ni ikintu kidasanzwe kuri kariyeri y'umusani wo ngaha mu Burundi. Barazi ko YouTube mu Burundi gushaka no mwanya YouTube mu Burundi iracagoye n'ukuri kugira umuntu akwiza ama views menshi kujya kiracagoye cyane ku ndirimbo. Twari tumenyere muri rimvya ashobora gushikana kuri amajana 2, amajana 3, amajana 4 vy'ama views. Ariko SAT-B nukuri indirimbo ya Beautiful ni indirimbo navuga yuko kushaka no mwanya irikira kwiga views cyane cyane kirarabwa cyane kubirabwa cyane. Eka n'amakuru dusumira nuko mu bihugu bibaye nka mu Rwanda ni indirimbo ikunzwe cyane, ni kubera covid gusa, ni kubera coronavirus naho ubundi mu mabwate yari kuvuzwa cyane. Ati rero nabwiye team Satura ati ingwano twagwanijwe bijya ni nyinshi ariko mwihangane nitwe tugiye kuba bambere bagiye kwiza umuriro ma views kuri YouTube mu mwanya muto cyane mu ndirimbo zacu. Voilà, acabadanya caption bivuga iti mukabona bibaye muzoce mureka kunyita Marshal. Mukabona bibaye muzoce mureka kunyita Marshal, ubwo nzobangiye kuba Amiral. Umva neza, ati ubwo rero sinzoba nkitwa kandi Marshal, nzobangiye kwitwa Amiral. Ayo ati oya ibi mvuga sigisoda, mvuga utuzina tw'ubuhizi gusa hatazogira uwo vyica iterambere. Urumva neza, ati mukabona bibaye muzoce mureka kunyita Marshal, ati mwijumburira ama views nimuzosubire kunyita Marshal ahubwo muzoce munyita Amiral. Ati oya ibi mvuga sigisoda, mvuga utuzina tw'ubuhizi gusa hatazogira uwo vyicira iterambere. Amajambo rero benshi bagiye barasigura ku majambo akajambo ati oya ibi mvuga sigisoda, mvuga utuzina tw'ubuhizi. Ati rero kuba yavuze kano kajambo benshi mu makomantere twagitura amakomantere yagiye baratanga amakomantere muri no post ya SAT-B, benshi bagiye bavuga ati komera mutama, abandi ati safi kabisa SAT-B, abandi ati niwirambira, abandi ati turagushikiye, abandi ati murabizi ko SAT-B ari mu basani dusigaranye mu Burundi, dufise mu Burundi of course afise fan base nini cyane. Kubera iki amajambo i post ya SAT-B bayifatanyije na n'imirongo iri mu ndirimbo ya B-Face. Muri ndirimbo ya B-Face ya INSOLITE ari amajambo yaririmbye ati iconzi vya hano vyamya bayobera, ni hano gusa, ni hano mu Burundi gusa ushobora kwita Marshal utagira n'umusiti ashobora kugucungera. Anamajambo ari mu ndirimbo ya B-Face ya INSOLITE ati iconzi gusa ivyo hano birago n'amayobera, ni hano gusa mu Burundi ushobora kubona, ni hano gusa ushobora kwita Marshal utagira n'umusiti ashobora kugucungera. Canke general
atanu munyezamugira sabo bonyene hari nabiyita simba kandi nziko ibikoko biba mwishamba anamajambo ari mu ndirimbo ya Bface. So bacha barafata rero akajambo Marshall Arungitse SAT-B ya posting ati nimuzosubire kuyita Marshall ati Marshall ndagyanse twakwizo muri no views ahubwo muduce munyita Amiral. Bacha barafatanya ni murongo ati ico nzi cyo vyo ngaho biragoye ushobora kuyita Marshall utagira n'umusiti ashobora kugucungera. Baje rero bacha baravuga ati Bface sha urabariwe Bface urabariwe nawe urumva ko bakubwiye kuko urumva neza yuko aya majambo yayanditse SAT-B kugira taking attention y'abafans biwe warashima natashimye kududirira ko exactement ivyo yashatse kuvuga ariko urabona yuko ari byo yashatse kuvuga nyine of course. Ariko kandi SAT-B maze misa posting udufoto twinshi tandukanye aho yarafise n'urubanza yarafise na fete yahuje team Satura abafans biwe yarabateguriye fete idasanzwe. Ariko kandi ntitwibagize ko SAT-B ari amaze misa posting kandi kuri Facebook yiwe yerekana zimwe mu terambere giwe azinga amasaha 19 ya posting ni video ati thank you God umunsi wampaye uzi umuhenu ugiye dafise yari post ya postinze yambaye isaha izimvye cyane isaha ikomeye cyane warashima iboneka ko ari isaha idasanzwe ni ari masaha mashasha asose muri no mwaka isaha ya DSL urana ko ari ni isaha igugona amahera menshi cyane ugiye kuri Google ukagooglinga ucibona neza. So ariko kandi ibyo byose bibaye mu gihe SAT-B maze iminsi avugwa cyane kuri social media yuko ashobora kuba yisiga mu korogo bivanye n'ingene look yose ameze kandi wanashima uravye ingene SAT-B asigaye asa n'umuntu asigaye yambara du costume cyane asigaye yambara style novuga yuko ari style igishinga nahe cyane ukuntu bayishaka kuvuga ati mutama nibiki ari amadiri urimwo yaba rukukubita diri cyane nibiki noti nyinshi habaye iki. Ariko bane bavuga ati look ya SAT-B guhindikwa kuyuko SAT-B bishobora kuba biri mu vyotumye atera imbere biri mu vyotuma kandi SAT-B numwe mu bantu kumwe mutabizi n'umuntu adafata minenengwe ikintu abwiwe avuzwe nabi kuri social media ahubwo acagifata akakibrandinga. Par exemple alo post indi post ya postinze aho yerekanye ifoto yiwe bamufatanje ifoto ya kera n'ifoto nshasha aho yazifatanije avuga ati iyi foto n'ukuri ifoke umuntu ayikorera akorara ko ari foto nziza inyibutsa utuntu twinshi nyibutsa aho navuye. So ni foto rero amwereka agisa nabi ukuntu nkuko bamwe babivuga ariko kandi n'indi bereka ko yasa ni noti kabisa aneka bane bakavuga ati ni mikorogo nawe akubwira ati mukorogo ni pesa bana rero tugize korana yarigeze kubivugira ati mukorogo ni pesa nimba ubona yuko nisiga mukorogo nawe genda wisige mukorogo se nkuko jewe nsa. So ibi byose rero ni impinduka za SAT-B agenda arahindagurika mu byo ariko arakora. Wanashima ngo amatwi dusumira hari indirimbo nshasha official video kabisa igiye gusohoka ya bwana SAT-B satura mabafre na mabuye. So uyu niyo nkuru irashaka kubashikiza kuno munsi tu enjoying twese twane tu enjoying indirimbo ya SAT-B kuri YouTube yiwe beautiful yafatganije na Medi ati vuba cyane rero reka tumuhindura izina nazo kwitwa kandi Marshall agiye kwitwa Amiral bivanye n'indirimbo yiwe ni yakwiza umuriyoni wa views. Hey, it's easy bro nikintu gikomeye cyane. So big up sana to SAT-B, big up sana kuba star bose biwacu, big up sana to Bface on the floor kuba challenging aba star ona ko batangiye kwishura mu ma secret ya kure ariko ndibaza nuko bimeze. Merci beaucoup. Je nitwa Isaac Classic kira subscribe like na share kugira ubanironga stories zose zivugwa in town. Isaac TV